Inkuru atari iyimbeshere ni umuziki wa Buja Flavor, ndavuga umuziki wa 257. Aho umuziki wafashe iyindi ntumbero ku rwego rukomeye cyane, ku rwego rwo hejuru. Aho ndavuga umuririmbyi nka Satbi Satomabafle, aho yasohoye indirimbo imwe novuga ko yakoze ku mitima ya benshi. Indirimbo yavugishije abantu benshi cyane. Inyuma yaho Kirikou Akili cyangwa Badman International nawe aca asukamwo urundi ruririmbo. Bikavuga yuko imbere yuko Kirikou asohora urwo ruririmbo yuko yashatse kuzimya umuziki wa Satbi. Mu ndirimbo ya Kirikou Akili aho yashoboye gupresenta amajambo menshi, yashoboye kuvugisha abantu benshi, aho yameze nk'ushaka kwishura bivanye ku ma conflict bari bafitaniye n'abandi baririmbyi bagenzi we. Aho rero ku bwawe ndakeneye comment yawe, numve ingene woba ubibona cyangwa ingene woba ubona izi conflict zaba baririmbyi. Mbe umuziki yoba ari situation nziza baba bagiyemo kuduza umuziki ndundi cyane. Aho rero commentaire yawe ndayikeneye munsi kugira numve ingene nawe ubwawe wavyakiriye. Ariko twongere twibukanye gato ko mu mwaka w'ibihumbi 2023 Kirikou Akili Badman International yari yakoze ikintu nk'iki, aho umuririmbyi Big Fizzo yari yasohoye indirimbo yiwe yitwa Ngangari. Ubwo nyine mu mwanya muto cyane Kirikou Akili Badman International nawe aca sohora iyindi ndirimbo, aho yasohoye indirimbo yiswe Ntivyakunze. Bicayiboneka ko yoba ari competition ashaka kwigereranya na Big Fizzo. Aho rero tubonye ibi akoreye Satbi, tubona ko Kirikou nawe asanzwe yemeye kabisa kandi yemezwa n'abafana, kuko uravye nkino ndirimbo asohoye novuga ko ishoboye neza guhagarika indirimbo ya Satbi. Kandi bivanye n'ukuntu abantu babibona baratanga amakomantere atandukanye. Rero ku bwawe nawe gira nawe icyo ushikirije.